Hello, muraho mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, je ndaho meze neza. Uyu munsi dufise akavlog, dufise urugendo turiko turatembera. Uyu munsi n'umunsi wo gutembera kabisa, turi ahantu hitwa Luilo. Iri barabara mubona naryo ryitwa Thika Road. Mubahaye muraba zino modoka ziriko zifata ibarabara zitera zerekeza mu gisagara ca Nairobi. Muri Thika Road rero hano turi ni muri county ya Kiambu, no kuvuga ni inyuma ya county ya Nairobi. Tugeze hitwa Kiunguru, ni muri Luilo. Bariko barakora, murabona n'ikiraro co hejuru, kiraro abantu bazohora bacako n'amaguru, kuko iri barabara ngira ngo nta munsi warimwe ridahitana abantu baca muri iri barabara bariko barajabuka, akenshi bama bakubiswe n'imodoka, bama bapfuye. Rero baragerageza bakagwiza ama footbridge, bakagwiza ibiraro vyo hejuru bica kw'abantu kugira ngo amasanganya baze barayirinda. Rero uyu munsi rero twagiye gutembera ahantu hitwa Ruai. Tuteye dutemberera ahantu hitwa Ruai tuvuye ahitwa Luilo. Tuvuye muri Luilo tera dutembera tugenda Ruai. Ibarabara rigenda Nairobi turarihevye, kwa tugeze hitwa bypass, tuteye tuduga ahitwa Akamakisi. Abantu bari za Luilo ahantu barahazi, hari ahantu badandaza umusenyi. Dutera twerekeza ahitwa Ruai. Tugomba dufata ibarabara rero riduga muri Ruai bypass, rigenda Cabanas, ritera rigenda ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta. Ariko ntiduza gushikayo kubera iyo duteye tuja ni hafi yaho, ariko ntabwo dushika ku kibuga c'indege. Rero turafasha ibarabara rituga. Abantu mumaze gutembera hano murahazi, teruja hitwa Kamakisi, ahantu botsa inyama ziryoshe cane. Keneye inyama coma uratemberera Kamakisi. Tembereye Kamakisi ngaho onye kweri bavuga uti uno munsi nariye inyama yokeje neza, inyama coma. Rero turiko turaduga, murabona kano karere ukuntu kifashe. Muraza kubona amazu ya Kamakisi ukuntu yubakitse, muraza kubona ama station. Tugeze ni kuri station, murabona yuko ari ibintu bimeze neza. N'ahantu hamaze gutera imbere, kuko ugiye kuraba hano ni nyuma y'igisagara. Gusa igisagara caramaze gufatana, no kuvuga intara zibiri zaramaze gufatana. Ko ahandi muri yindi ntara yitwa Kiambu, maze kuba ndi mu ntara ya Kiambu, hakabaho na Nairobi, mugabo kikaba ari gisagara kimwe na kimwe cafatanye. No kuvuga ni nka kujyanye twofata Rumonge yarafatanye na Bujumbura. Uko gusa nyene iwacu atakiyaya kihari kuva Rumonge gushika i Bujumbura. Wodusanga hano akaetaje kitwa Green Spot n'akabare kavumye cane k'umugwiza atunga akiri na mutoya cane. Ugiye kurabangira nta n'imyaka 40 arakwiza. Kuko je aha hantu niho nashikiye nkikivuye mu gihugu. Uwa mu boss naramubonye, nabona ari mu boss, ahubwo nanje nsumvya nk'imyaka. Yego umuntu afise amahera usanga adasaza, ariko ugiye kumuraba aracari jeune. Hari 2019 aracari jeune gose, mugabo umugwiza atunga. Okay, reka tubandanye rero. Navuze nti eko mvuga nti iki gisagara caragutse cane. Nairobi yarafatanye n'iyindi county yitwa Kiambu. Ni nka Rumonge canke Bubanza na Bujumbura ari gisagara gusa. Cumva yuko ari sawa. Murabona zino n'inzu
inyubakwa nziza cane, inyubakwa ziri kwibarabara, ibarabara ritera rija ahitwa Cabanas ku kibuga c'indege. Urabona n'amazu ko ari amazu yubakitse neza. Aha rero ndabibutse si Nairobi, kuko Nairobi amazu nk'aya anye ego arahari, ariko ugiye kuraba Nairobi nayo hariho izindi nyubakwa zayo ziyobeye. uriko urayiraba nk'ubu nayifashe nk'akavideo nk'uku, umengo ni utuntu tw'udupaki tugerekeranye canke ibibiriti bigerekeranye. Umunsi natembereye Nairobi nzogerageza ndi nko muri bisi nk'uku nyene, ngende ndafata udusanamu kwaje kidogo, ndabereka inzu za Nairobi ukuntu nazo ziba zimeze. Ariko naha anye nabwo ari inyuma y'igisagara, naho nyene urabona yuko hari amazu meza, hari amazu ateye igomwe. Aha rero hariya anye inyuma ni muri estate, ni ahantu haba abagwizatunga, ni ahantu haba amazu y'abantu baba mu mazu yabo, kuko nk'izi mubona izi ni iz'ivyashara, izi ni iz'ivyashara, usanga bakorerayo ibintu, usanga ari amahoteli, usanga badandarizamwo, usanga bakoreramwo ivyashara bitandukanye. Ariko inyuma ahitwa Karogoro ni ahantu hari amazu meza, amazu y'abantu baba mu mazu yabo. Urabona nk'aka kazu abantu bibera ruguru nk'Ikirembe iwacu, nk'aka kazu kibereye harya nyene kwibarabara, bavuga bati Ikirembe hariho akazu k'aka etaje kameze neza. urabona ko baguma bubaka gisagara. Donc Kenya ni ahantu bubaka cane. Baravuga ngo muri Dubai barubaka, ariko na hano muri Afrika barubaka, kuko ino muri Kenya nta kuvuga ngo bubaka muci. Ugiye kuraba n'urusi rwaho n'urusi rukomeye, n'amatafari bubakisha n'amatafari umengo ni birokosima, urumva yuko baguma bubaka. Kandi inzu zino zirakomeye, bubakisha umusenyi n'isima. Iwacu usanga bashiramwo ibishanga, ariko ino bubakisha umusenyi n'isima. Inzu yose yubatswe muri bino bisagara usanga ari umusenyi n'isima. Harya twebwe dushiramwo budonko mu matafari, ino siko biri, ino usanga ari umusenyi n'isima. Nico gituma rero inzu zino usanga zikomeye. Aha rero ngeze mu karere ka Akona. Akona rero n'ahantu tera werekeza nyene uja aho nababwiye nteranja ni Ruai, ariya za Cabanas. Ariko Cabanas ntabwo dushikayo, kuko before ushike Cabanas ubanza gushika Ruai. Rero nanje izo ngiyemwo, idiri ngiyemwo z'intoya yitwa Ruai. Aha rero urabona aya mahoteli ko ari ahantu hameze neza. Ukeneye nko gusohoka uragenda ukibera ngaho, ugafata ico ushaka, uri kumwe n'umukunzi wawe canke uri kumwe n'umugenzi. Ushobora kuba uri kumwe n'inkumi canke n'umugore, ushobora kuba uri kumwe n'umujama, byose birashoboka. Atembera nyene mukaba murorosha ubuzima, mukaca mubaho mutababaye icambu c'uburaho. Ego aha turagenda, murabona yuko hariho n'ishamba ry'ibiti. Murinze mubona urwo ruhande rwo hirya rurimwo ishamba ry'ibiti, ubona yuko aha hantu atari muri Nairobi. Urabona nkajya muri Bujumbura nta hantu wasanga hari ibiti, hari gitara. Ibitara tubisanga inyuma. Rero urwo ruhande rw'igitara c'ibiti, ibiti bivugwa yuko ari vya president vy'uwahoze ari president w'igihugu ca Kenya. Aha rero naho murabona za diri z'abashevare zo gutera amashugwe. Aha ni mu karere bateramwo amashugwe. Tugeze kona Kamakisi, hariya za Karogoro haba hatera amashugwe. Za diri z'abashevare zimwe bakunda
kuvuga ngo atera ngo agira amashurwe ntumbaze. Aka karere kose rero bagateramwo amashurwe, urumva yuko gusa nyene nuko imodoka iriko iranyaruka nariko habereka neza, urabona yuko ari ahantu hari kampuni nini, kampuni y'amashurwe. Muca mubona yuko iki kirere cose runo ruhande rwose inyuma imbere ya kino gitara urabona ko ari gitara kininiya cane. Iki gitara ni kinini, ni gitara kirimwo novuga ubutunzi bukomeye cane, ni n'igitara kirinzwe kuko caho ari gitara cohoza ari umukuru w'igihugu, cubona yuko gitegerezwa kurindwa. Aho ntihapfa kwinjirayo uwari we wese uvuge ngo we ngo kwinjirayo ngo uragiye muri kino gitara naho vyoba bikugoye ngo uragiye ahangaha anyu ufatwa kandi vyoroshe. Murabona yuko ari gitara kirekire, igitara urabona hari imbere hariya ntihanaboneka naho kigarukira. Urumva yuko iri tongo ari rininiya cane. Nk'ubu nk'iri tongo ari iry'iwawe canke ari iry'iwanyu ucuvuga uti twebwe turafise igitara c'ibiti kandi mu misi iri imbere tuzorya neza canke turarya neza kubera igiti naco ni nk'agahawa. Igiti naco murabizi yuko nkino muri Kenya hoho igiti novuga yuko ari nka oro, kuko igiti ino amakaunti menshi nta n'ibiti yigirira uretse za Kisi ngaha anye. Muri Kisi niho nabonye hari ibiti Fer Narok, ugomba ushike Narok ufuye Kisi ari ahantu hari ibitara vy'ibiti. Rero n'aka karere ko mu kuboko k'ububamfu murabona yuko ari akarere bateramwo amashurwe cane. Abantu bazi zidiri z'amashurwe ni diri ngo zirimwo amahera menshi cane. Nk'abantu babikora urabona ngaha ko baheba bagasiga ibintu nyene vyo guteramwo amashurwe. Murazi yuko abantu baba biyubashe akenshi usanga badekora, ugasanga bagiye kugura amashurwe, barashaka bafise nk'utujaride muhira ku mihana iwabo, usanga babikunda nk'ibi bintu. Usanga muhira hatewe ibiti, hatewe ivyamwa, ugasanga muhira mu nyuma vyarakuze, usanga hibereye nko mw'ishamba kandi ari mu muji. Rero abantu b'abatunzi barakunda utuntu nk'utu, barakunda ibintu vy'amashurwe. Rero aha turiko turagenda turerekeza iyo duteye tuja ahitwa Ruai. No turageze ahantu Nairobi Gate Industrial Park, ahantu nk'abantu bamaze gutembera hariya muca muhabona ari ahantu hari amakampuni ama industry muri karere harya imbere muraza kuhabona. Usanga ari ibintu bimeze neza. Rero urabona ko n'amashurwe tukiriko turabona amashurwe, turacari muri ka karere batera ibiti vy'amashurwe. Aka karere murabona yuko ari akarere kanini. Murabona yuko ahantu twohita muri kampuni y'amashurwe. Umuntu akubwiye ati ushitse ahantu ku mashurwe ariya uvuye Kamakisi, uvuye Kona, uvuye Kamakisi utushika ku mashurwe n'aka karere, ubwiye ati utera uja ku kibuga c'indege za Cabanas, za Ruai n'aha nyene ujana arino barabara. Amabarabara murabona ko ari amabarabara manini, amabarabara yagutse. Murabona ko ari autoroute niko twobivuga iwacu, mugabo murabona yuko ari bari ibarabara ricafyemwo ahantu hoca imiduga itatu. Rero murabona zibaye paralele ni imiduga itandatu ziriko zirava Cabanas n'iziriko zija Cabanas. Ni barabara usanga riba ryagutse rishobora gucamwo imiduga itatu. Ahubwo nasanze abashoferi bo mu gihugu iwacu bazi kunyonga imiduga, ko amabarabara yo mu gihugu c'iwacu usanga atagutse nk'uku. Imodoka zibiri ugasanga nka oromorke zibiri zirahahuriye
nta ngorane ugasanga barabandanije. Rero abashoferi b'iwacu barakomeye cyane bubahwe, yari kwino urabona ko ari kwijandajandira. Iri barabara uhaye uraba sorry womengo ntirihita, ariko iri rirahita gusa nuko aya masaha ya saa munani abantu baba bari mu buzi, ariko ugiye kuraba mu masaha ya gatondo cyangwa ukarajya amasaha ya saa sita, saa tanu, saa sita, saa ndwi, hano hantu haba hahita cyane gose, haba hari imiduga myinshi cyane, haba hari ico bita jam canke embouteillage. Canke amasaha y'umugoroba naho nyene hano hantu haba hariko harahita cyane. Rero aha ni kubera nahatembereye mu mwanya atari uw'abantu. Urabona nk'iki ni igishirahamwe agiye kuraba hano ni industry, gusa sinabonye ico ikora, ariko urabona na kamakuweni ngaho ko tukarenganye, ariko hano hantu ahantu ubona yuko hari imigambi y'iterambere ikomeye cyane. Urabona yuko nkahanye iyo nyubakwa yibereye kwibarabara hari iwacu cyane ruguru, kuko ngaha twibereye ruguru, ntituri ku mugwa mukuru. Tuvuga uti ushitse ahantu ku nyubako iyi n'iyi tubona ibintu byinshi bitandukanye. Aho hose murabona yuko ari ahantu hakorerwa imigambi y'iterambere ikomeye cyane cyane gose. Ariko rero hano si muri Nairobi, ni nyuma y'igisagara. Sine kubwira ngo nibera Nairobi, nibera muri county ya Kiambu, ariko hano ronye tugeze ni muri Kiambu. Hano tugeze urabona ko hari n'utunyubakwa tumeze neza, inyubakwa ziteye igomwe, amabarabara nyene yubakitse, amabarabara yagutse. Tubona yuko ahantu hamaze kuba hateye imbere, kuko hari nk'ibarabara nk'iri ari ruguru atari muri kapitale. Urabona amamodoka ari yose ashaje ngaha anya baca bamanika ivyuma. Ukeneye kudandaza imodoka yawe ku munzani, urayizana ngaha anya baca bakugurira, bakwerekana hari imbere ziriyo, nayo ni ya matafari bubakisha amazu y'ino. Amatafari akatwa n'imashini, imashini zikata urusi. Narakozeyo n'ahantu hitwa mu Ikware, naho urabona badandaza ibintu vya second, kuvuga hariya hejuru murabona amamodokari. Ukeneye kudandaza imodokari yawe ku munzani, ingo ngaha zana ngaha bahinyanyura utwuma tumwe tumwe. Hari igihe uzoza kugura nk'utuntu twa occasion muri ako karere kugira udekore imodoka yawe, hari ivyuma bimwe bimwe ushobora kuza kugura kugira ubitware muri garage, canke abantu bakorera mu magarage kaca baza bakagirana. Rero je ndashitse iyo naringiye na hanyene. Mwakoze kubana nantwe muri no rugendo. Merci beaucoup.